bantu muri kumara dukurikirana mukurikirana ibiganiro byacu bica ku Mpano TV turabaramukije no musi rero muratubaza no musi muzanye iki tuje kubaganirira bijanye n'urukundo kuno munsi tuvuze urukundo rero hariho urukundo rw'abantu basangiye ibitsina hariho urukundo rw'abantu badasangiye ibitsina hari urukundo rw'imisore n'inkumi hari urukundo rw'abanyeshure hariho urukundo rw'abandi bantu mugabo rero kimwe gusa tuje kuvuga ko turavuga rero urukundo rw'imisore n'inkumi no musi rero barabara ko mu kiganiro cyo no munsi turi kumwe n'umuhinga akomeye cyane nibaza ko akomeye kuko rimwe na rimwe turakunda kumubona baganira n'abakobwa ntituba tuzi ibyo bariko baravuga niyo mpamvu rero no munsi tugomba rero cyo tubiganiraho ngira ngo araza kubwira bimwe bimwe hanyuma rero bwa mbere rekamanze yidodore abariko badukurikirana koze bitasi gusa benshi bazi nyene ku izina rya Zabiro yego nukorana ariko nababwira ati birakenewe ko tubiganiraho birakenewe ko tubiyaga hanyuma tukakuraho tukahanurana tukongera tukazirikana rero turi kumwe n'uno muhinga tukora n'uno muhinga akomeye cyane n'umuhinga batazera Zabiro yitwa ngira ni Petasi kwiba mu kuzina rya Peter amukarere bamwita Peter hanyuma bakatambwita Zabiro atubwira ati jewe no munsi kabisa ndaje kugira ngo tuganire hanyuma rero Zabiro ngira ni izina ryawe niryo zina bakuzi ko no munsi Zabiro ibintu bamurondereramo nkuno munsi ribiki ubuzima bwa minsi yose tube turareka iby'urukundo jewe nyene ndo umuntu nyene aguma atembera nyene aguma twenga ameze neza nyene ari areze urumva we Zabiro urumva n'umuntu aguma twenga umva n'umuntu atigera shavura urumva muri rusange n'umuntu atigera shavura atubwiye Zabiro ati n'umuntu atigera shavura n'umunsi n'umwe biraboneka uriko uramuraba nawe nyene aguma twenga n'ibintu byabayemwo hanyuma tugomba tuduge kwijambo Zabiro uno munsi tugomba tukubaza ikibazo kimwe ari kibazo twavuze ati niyo ntumbero ya kino kiganiro cyacu urukundo ni iki wewe ubakuvuze urukundo wumva iki okay murakoze kumpa ijambo hama kuvana kera twebwe abajene nyene twakuriye mu bintu nyene tubona abantu bavugana n'abakobwa ntabarandiriye gato twebwe nyene abajene sinovuga ngo urukundo rwamyeho nyene urukundo rwamyeho wopfa ngo urukundo rwamyeho nakubatije bavuze urukundo we wumva iki okay urukundo n'ubucuti buri hagati y'abantu babiri atari batatu haba abantu batatu bavuze ati umutibe bazo avuga ati n'abantu babiri gusa hagiye mugira gatatu ngo abacava nkaho barindi bavuga ati hagiye mugira gatatu zibindo oya urukundo rashaka kugirana none abantu 10 bo ntibashobora kugirana urukundo mbere reka tuvuge urukundo rusanzwe wowe wavuze urumva wowe kuravuga ibyo bakobwa kubera kuvuga ati cyenda mukunzi ujya mu tipe kazi hakaja mu wundi nzoba ntashi sibyo nibyo bazaze kuvuga ariko nari nakomata kubaze ku by'urukundo rashaka kugira abantu barenga 5 sibyo mugabo hagati y'abahungu n'abakobwa bo bone bategeza ko babiri hagiyemo 3 none nakobaze babakobwa nabo usanga akunze umuhungu w'imakamba uwundi w'ubujombora uwundi w'ibururi uwundi w'imubimbi rujya si rukundo cyane nibiki nabyo rujya sinze kuntu twovyita narujya n'urukundo gusa ntiruba rushemeye rujya rukundo twogwita ubwo kubeshanya urumva abari karabesha bahorakora kuvuga ngo umugabo ngo atabeshe ngo nasumira umwana ku bakobwa aho twovuga ngo iki umukobwa atabeshe byosha bigenda ngo no mutipe kabisha ariko avuga ati yo rukundo rugo kubeshanya wowe urumva ko ariko kubeshanya mugari abandi babibona nk'amadiri hari benshi babibona nk'amadiri mugabo bijya nta birebire none nka wewe nk'umukene nka Peter nka Zabiro uno munsi bazi bemera wewe nk'ubu wanwe ukunda abakobwa bangahe nimba atari ba jewe mu by'ukuri sinoza ngaho mbeshe ndavugisha abakobwa benshi no kuvuga uvuze benshi nta n'igitigiruzi nta n'igitigirinzi kubera
impamvu ndabigira sindahitamwo tuzobana niyo mpamvu mvugisha abakobwa benshi ugenda urabaza kugira ngo urabe uko muzaba muhura n'uwawe urumva rero muri ko muradukurikana murumva Peter urumva Zabire ngena metse avugisha abakobwa benshi avuga ati je sindahitamwo hari kubona uwinzobe uwirabura usa nagahama nta muntu asa nagahama kabisa umva akavuga ati je nzoza nabaza ibyimviro nibahuza ashobora kuzomubera wiwe ariko rero Peter ngomba ndakubaze ikibazo kimwe ushobora kunyishura mu bugwa neza mbega abahungu nabo abakobwa nabo kusanga nabo bapfukana n'abahungu benshi bobo bimeze gute reka nico kibazo tiko twabwiye bariko baradukurikirana murabizi neza yuko naho mubaye haje ngene urahasanga abantu b'abakobwa usanga no munsi ari kumwe n'umuhungu muremure ejo ugasanga bari kumwe n'umuhungu mugufi hirya ejo ugasanga bari kumwe n'umuhungu afibushe ugasanga bari kumwe n'umuhungu yonze ariko byose bakabyita ngo n'urukundo none urukundo wewe Jesi nabyumva neza nico nandazanye umuhinga mugabo uno muhinga umuntu umenga ariko arambesha nuko urashaka kunyugururira twe twovuga ko urukundo ari iki mbega urukundo rarubona urukundo bararufata urukundo baragwikorera sinshobora kubyumva neza wewe ubyumva gute nawe nk'umuhinga nka Peter nka Zabiro nyene kujya kunta abantu nyene abari babiri bakundanye kubera utaba nyene urahitamwo uwo muzobana rero urukundo ntushobora kumenya urukundo mukundanye uruwe ntushobora kubibona tegerezwa kurubona waramushimye yego waramushimye mbega abantu wewe muhiri wanyu urafise papa na mama cyangwa sinzi abantu bubakanye bo ntibakundana cyane gose ubyita gose gute kandi ukiri umusore wewe bagucunge hanyuma rero bakunze bariko muradukurikirana murumva ko no munsi mfise umutumire Zabiro nagomba avuga ati jewe urukundo kabisa wanabuze na definition obiha na definition y'urukundo benshi byarabana n'ingere bashobora kubidefinisa kuko wewe nagomba nakubwire yuko wewe uri kurankurikirana hajya urukundo n'ubucuti nkuko yabivuze buri hagati y'abantu babiri canke batatu canke bane hari tuko turavuga urukundo rwa rusange urukundo rumva ni ikintu abantu bashobora kuba bahuriye ku bintu ariko hariho nabonye n'abakundanira ku bintu utafise uwo muntu mutakundana mbere twe turavuga rero twinjiye no muri babakobwa uno munsi wavuze ngo uvugisha abakobwa benshi umugabo ngo nturahitamo burya bose bariko baragucungera baraba ko hari cufise atacufise bye nagomba kumenyesha yuko ntibizokunda bategeza kumanza kuraba yuko hari cufise kugira ngo baze bamenye kandi umuhungu bwa mbere ho wategeza gukora kuko ntushobora kuzoronka umukobwa ngo mukundane utagira amafaranga akanoti inzege utegeza kuronka agafaranga hanyuma mu nyuma rero nubwo amafaranga atagira urukundo mugabo hari ibintu bikenewe mu rukundo kugira ngo urukundo bikunde ruryohe ntushobora kuzokwamira uvuga ngo jo teme ngo naringiyo ngo nagupenda ngo I love you atamahera atakanoti ari gihe mu nyuma rero kubwira ati none ufise iki sivyo rega no mu jambo ry'Imana Yesu yabajije ari karagaburira igihe abasanga bashonje yababatije mu fisiki ababwira ati dufise ifizi ibiri n'imikati 5 sivyo acagwiza byo nyene nawe rero hari guzo kwimva kuja mu rukundo usanga ntibikunze tubwira bariko baradukurikirana rero uno munsi rero murashaka kuba mutubaza ati none mwatuzaniye iki uno munsi tuje gutanga impanuro urukundo kuno munsi bariko barabigira business umuntu kubera atagira uburyo umuntu kubera avuka mu miryango ikenye ugasanga biriko biranka byatabanye n'abavyeyi gutankwereye miliyoni 5 mbega inkwano yo bikenewe cyane niyo bikenewe ni mu kiganiro cyacu cyo mu nyuma haza murumva ko niko turinzana cyangwa mu kiganiro ariko tuzobazana n'abandi batumire ariko ku kiganiro gikurikira tuzobazanya mbega ko inkwano yo bikenewe aho rero tuzoba tuzanye abageze kubaka twariko tubona na Peter kubera ko ntarubaka tuzozana rero abantu bakuze bageze kubaka tubabaze imisore mbega inkwano yo bikenewe cyangwa niyo bikenewe tuzane abatama n'abatamakazi abantu bakuze abigeme tubaza ko inkwano ikenewe nimba ikenewe birakenewe ko umuntu umukwa imiliyoni ego canke oya Peter we kubwaho kugira ngo dusezera bariko batukurikirana umva abo bantu mwabo bari uko arondera uzoba kwa ntuzobaka nkuko vyamyeho
inkwano yamyeho ni ngombwa nyene ico gikorwa nzogikore nkuko nyene cyamyeho nyene uzopfa kubikora kubera byamyeho nta n'intumbero wowe uzovuga ati nimupfe kujana amahera niba munyivye birabasha mumbatse je kaziba je nabonye bakwagusa reka ntaco tuzobyinjiramo mu nyuma twagushimiye nk'umutumire waje kudufasha kino kiganiro hanyuma nagomba nabwiye ko kuri mikuru ya Jewe Skandayize kuri kamera ni Ezekiel nawe minsi yose muramana hanyuma urakeneye kukurikana ibiganiro byacu shona subscribe aho hepfo share comment kugira ngo uzohorere biraba nuko murakoze bye bye